Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye intungu urupfu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisije urumuri, ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'umubabaro, byose bizokwama ari ibigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahenge. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda mu bindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwogwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke wowe kwizera 100% bisigaye ari umuzi w'ibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasasiwe indava mu miryango myinshi cyane. Bivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Kwanza unyene ntaguciriyemo. Iyo abakiyago ari inshuti nziza. Kubera iki yemeye yuko umushika mukuru wanje musaza wanje bamwirukana, izi ngorane zose yarazibonye. Kubera iki atomufata ku mugongo ngo adushigikire, yaremeye n'urufunguzo rwo mu nzu ngo hagume hajya twahora tuba. Ibaze inshuti y'ukuri ibonekana mu bagorwa. Ndabiri ivyo yagize. Nibishoboka ko abafata ku mugongo kubera ko umunsi batwivye amafaranga yaraje ngaha anyemeza agerageza kunyemeza yuko mahoro niyo yazanyiza ngo zikibi. Jenzi byinshi yarabivuze. Reka fise byinshi ngaha ku mutima wanje wo kudashaka kuvyumva. Sishaka kuvuga. Ariko gusa genda wicare hasi uvyumvire neza. Ico nakuyagukiye bukabise ari wonyene. Abaswali bavuga nti kikulacho kinguoni mwako. Ndivyo. Uyo barukwege wagiye kudukwegera ngaha azokora byinshi. Mami je nakumvise ngiye gutelefona mugenzi wanje kugira ngo ibintu bimere neza. Ndamutelefona mahoro mubwira. Sorry nakoze cyane ko turakuntu ukinjira mu mutama ntabwo dusanga ngaha abaduhungura nawe mwibaraza. Okay. Ya mugenda mahoro. Reka je nsigare muri byanje. Merci beaucoup. Sawa. Jewe ibintu byambaye ko. Cyakuye kubwira kuganira ku muriri uko bimeze. Urumva mwana wanyu yananiye. Mwana wanyu afite uruhara rudasanzwe mu kunyanira akazi. Rero burya rero narabyiketse nta kindi kintu kongera ko ngira nsubire ruguru nsubire muhira. Nagerageje kumwumvisha namusaba basi ko twogugana yarahera ararengwa nukuri yuko adashobora atarota subira inyuma. Eba yagenda avuga ngo akansura heba nta kundi. Ubu jenge nisubira inyuma mungonje. Yasubire ashi ibumbeho ndakubwire ga mwana. Ukuntu araza kubimbwira ambwira je nagumye mpanura. Mwana nukuri kwa Mungu ndakagucizo wambaye. Nkaba narigize nshigikira ujya mwana w'umukobwa muri ayo mafuti warimwo ukuri. Ubu rero nikangunguza ngo ntimushobora kudugana. Urumva naramubwiye ntuwo mwana w'umuhungu ariko arakuza kukuzanira amazimwe. Uyo muhungu ari kina kuronderako. Ubu rero uwo muhungu niwe azava mubera umugabo? Nijo mbona kuko burya niwe azava mubera umugabo. Nta n'ikindi yarondera uretse ico. Je nabibona neza ko atakindi yarondera uretse ico.
mwana nzoja ku mavi jewe nzofukama nzosenga imana yindi nsenga mbwira ikumva imana izobikora uko biri kose nzokusubiza utwawe kandi ujya mwana w'umukobwa none akari gwanje ni washaka urawongera umurondere cyangwa ushaka umureke ntangora jewe n'ukuri sizopfa ndakubiriye inuze ngo wamutaye nawe nyene aragutaye nuko bimeze aragutaye kandi arambabaye uze wumve ariko abantu baravuga abantu basiba kuri imana basiba kuvuga nabikubwire je nyene urumva ukuntu ibintu bimeze esha urukundo nyina yarafise nase ibyerekeye iyi nzu nawe naherishe umwaka wose nukuri urabona yo umwaka wose arenzo gumanga uyu mwaka umwaka wose nasinamu yatibana ati bibi sinomusiga simama sinomusiga umutima wawe mwana umutima wawe ngende ndandihe inuze nyene izu ndamuhe y'umwaka wose mwege ntabone yuko kubera ko dutanye n'umukobwa wabo ngo nashinabwirira nawe nyene ati uko nahora namukorera ngo shinda biheba mwana wanje imana izo kuja imbere iguhezagira ukigirire neza ndazi ko ujya mukobwa kizomwagira kizomwagira kandi ndazi ko azosanga mugabe ico ndakubwiye bikamwagira akagira ubuzima bubi jewe ntazosanga muri iyi nzu ndakikwemereye ugenda ukimenye nzomwirukana izuba riva gushikaze afukama gusaba ikigongwe amenye ikibi yagukoreye mvuga ni wawe mwana w'umukobwa ukorondera ibintu bigoye ngwe kaye none raba nivyo byazanye nuko bimeze rero cyabyaye ihene ni ibinyene nuko nakubwira amamuri nuze mijyaro mikashi yawe rero mahera makina kurungikiyemo uzuraje iminsi ngahe urumva urakoze mwana wanje urakoze je nabyaye nabi nabyaye nabi ariko mpura n'umuntu ariko imana izi kuzigame mwana amina ukanda kurenza imitwe y'inzu ziko nakundi ewe kubyara nabi bo Kiago yego jewe majambo make sinkoni nduru sinkoni mikwigano sinkoni ntambara y'amajambo byabaye jewe biranduge muhira urabona yuko wewe ariwe wizewe muri kampani wahawe ibintu byose ntacyo ni byiza gusa njana kwibusebutsa ikintu kimwe wibuke yuko ari jye naguhaye ayo mahirwe wibuke ko ari jye nakuronkeje akazi icyo uzoza mucibuka iyi nzu wibuke yuko hari hasigaye ari amezi menshi n'abiri kugira ngo inyegukire bivanye n'ibyo twumvikanye bivanye na kontara ndazifise narazikweretse kandi wibuke yuko uyu mugore naho yanyikunkumbuye nawe werekanye ko adashaka kwifatikanya nanjye muri uru rugendo wo gusubira muhira ngo twipange neza dusubire mu gisagara tumerewe neza wibuke yuko akiri umugore wanje eba nta magara aho onye uragenda wenyene icyo ibyo aho nahunze abari nsubira kandi aha namanutse nk'ikurinda ry'amakara kwe genda ibyo bijumbu wenyene turi kumwe kabisa mahoro jewe sindasaba bwaheze nawe munciriye mu jyawe Kiago rero wowe ndagusabye uze ubandanye ukurikirana ibintu by'iwanje iyi nzu ni gwanje ni gwanje naho ukiyirimo wewe umenye yuko ari gwiwanje singeneye guse ko dukwigana imikwigano miremire na boss urumva ko numva umutwe wanje utameze neza numva umutwe wanje umutwe harimo urubeya ngiye gutuza ntekare neza amani nagaruka jewe uko bizuba bimeze kose bashi bazonsubira bazomutwanje rero wowe nka mwene nimba wowe uri mwene wacu by'ukuri kandi unyifurize neza nk'iyo je nakwifurije kuko ineza yitugu yindi uzobona nyibukiriza boss yuko yamara nawe twavuze yafashe ingingo aha ni wanje ama wiyubare kuri umudamu umviriza urazi gukunda namukuye amahera yiwanje gukunda umugore atari wiwe nk'umukozi atwara imodoka ya leta ntabwo atazigira bakwawe rero waruzi ngo rosere boss rero tukibaza ngo twakuvira mu kintu
agatirano ntikajya bavuga ngo Mahoro mbabazi mwene wacu. basaba Uravyumva ko n'ibindi. uravyumva ko kibandanya ibya Ingira kagasungura. ndamukira agace mwene wacu. Jewe ngira mpanura abantu bose b'abagabo bafite imitwarire nk'iyo mu kazi nk'iyo wari ufise. Nukuri uronse ahantu bakwizeye kirazira n'undi munsi gukora amanyanga mwene wacu. Yego. We barakwizeye baguha byose vya kampuni uravyidumburamo rabara no mwanya bibaye gute. Mavuze Wewe jewe ntutangire kumbwira ati ngo urabona ino nzu ni gwawe ndakora ibikora jewe nige mwasinyana amasezerano je nari mpari. Icyo nakubwira gusa iyo decision wafashe gusubira ruguru no kurusubirayo. No kurusubirayo ni maguru masha. Yego. Kubera yuko udasubira ruguru hakiri kare. Nta gisibyo rasara. Erega umwanya so kumuraba amafutu wakoze. Amafutu yakoze guma kugaruka. Imana yaraguhaye ntiwashima ubona ati abakazi baguhaye nagakwete n'umugore wa boss wawe tereka nawe utwara ubona ntibikwiriye. Gerageza naho uzogenda hiyo ruguru n'umuntu umuntu akwizera aguha umurimo murimire nukuri uzogerageza ntimugira amafuti nkayo wakoze. Kiyago ubu ni kurambira ayo majambo. Amajambo nyabaki Amafuti je nakoze. none Amafuti nyabaki wewe wambona hiyo. none ata amafuti wakoze ko kazi bagwagarika iki iningero ziwe wari wizewe ku kazi wewe ubona ko byari byoroshe ko bagwagarika gusa gutyo nyine ata amafuti mahoro Umugore wo mu yaje kubita gatoki ahubwo Uvuga rero wewe rero ukurabyina ku muvyimba rero. so kuvyina ku mvyimba ndiko ndakubwira ndaguhanura wowe uri mwene wacu erega wigena za nkamugisagara warampanuye ingendera ko impanuro wambwiye ariko wewe vyo wamanuye nanje ndakwibutsa ndakubwira ati bana mwene wacu nukuri mu buzima no kwita wewe unyereka yuko uzigisagara nabare bikubaye. Umva rero umwanya wose amakubana ariko ncamo ndiko ndaguhanuza ndiko ndakubwira ivyi wanje. Wayi kuranca inyuma rero nawe. Ndaguca inyuma. Kwata musi wari warigeze kumbwira amajambo. Okay. Uyu musi nshaka gusubira imuhira akaba ari wewe yambwira. Je ndiko ndabwira nko kuhanura wibuke ijambo latangiriye. Mpanuye abantu nkamwe mugira amafuti ku kazi. Yeah. Okay. Konzi kuri mahoro uri umunyakuri. Ushaka muhanye kuvyo yakoze. Tiago. Reki guhane ja kugatumba ufata isuka utangure kubagara ibiharage. Umanzi ubone bikoreye imiganda y'inkwi. Usubire ko kandi waronka n'ugwereze ibiharage. Usubire kota mu mashiga. Wagwivye amataru yibagira kubagare. Niyo gwivye biharage. Gerageza ntusubire gukora nkayo wakoze ngaho. Je ndamaramara mahoro. Ndamaramara. Je nashikaje bakambye ati mwene wanyu muvyara wawe ndamaramara amahoro. Yimvire frame. Ngenda gwegera kimwe. Biramaramaza. Petiki yagumenda gwegera kimwe. Ugatumbura ime ufata isuka. Mubiriza ndakuje nakubwira. Yego. Je ndagukuriye. Yego. Kandi je mbona kuri gukuriye. Nivyo. Igisagara nakije mu mbere yiwawe. Uranegereye. Mbwira undi wacu mugani bati. Ye bumenye mu bwari kinyi. Ndakubonye numbonye. Wowe warigize incabwenge, warigize uri bakame. Ariko uno munsi ndakubonye numbonye. Ivyo bahora bambwira uno munsi ndabibona. Boss lady. Sinzi ko wewe. Boss lady. Ukuntu wazanga kurandirira wewe ngo ndagusabira akazi. Genda voice leta kuri cumbi. Mushikanje za kundirira je. Mushikanje kubwira ati yamara urabahangira nyanya nibisaka. Ariko mu bantu barinda bene nukuri. Boss lady arakubona. Mwana w'inzoka niyo nzoka. Boss lady. Ore warugire boss la. Uno munsi. Nabonye kujya mwana w'inzoka niwe nzoka. Abantu murakunda bifise kwe. Nawe ndawugucire nkuko wawunciriye. Murakunda bifise. Ndawugucire nkuko wawunciriye. Ntangora ni umukobwa mutindi. Akunda ubisheze. Ntangora mu nzu. Ariko nakubwiye ni ndagiye uko. Mbega ndaguhaye indwi imwe. Icyo ugiye kubaza enda uje ugatumba wenyene. Ahubwo none ko umve mahoro. Sindimo ugatumba ugenda uru. Mahoro. Ariko gaba ngo numungu umugore wanje biki nibi gashaka bujanye indaje kugatumba indaje mu minyakanyaga jewe ndaza magonda yafatanije n'umutwe kubera imbeho nakere namwe ya misengesenga amanza yumviritse ariko singubesha kuri nosi hari abantu bigugu yimvire boss lady nana mumariye iki amumariye iki ko yishinze ugenda bunda mu namarya amaherezo ntaduze ruguru Mahora rubahuka harubahuka kwe natwe twigumanire ngaha mwira hajyacu mu munezero reka rero ndakubwire rero
inoze tugiye guhindura paradizo no aha ashana kuyizungurukamwe tugwe tuyitambamwo inaci nk'abahinzi ubu rero hariya kubiro ntibashaka no kumujya mu mahoro icyo gihe ngiye gukora ngaha kajya ga secrétaire kari hajya baca bagasohora wowe uca ugenda hajya bagushire hajya ukuri maga twese tuguma dukora ni hajya umva kashareka hama ujya mu boss na rujya rutwe nukurindira mu gisagara ubona naje kugatumba manze imvirize ngene urabona kujya bafyonda igihere kumufyonda umuntu akamutunura neza na neza akamufyonda akamwenene sawa rero jewe reka mbenda dirabazi nkora zizo kwera mgiye ko ndazimushira ku kazi azisinye zose azihindire ku mazina kugira umuntu abe mu nzu yiyumva amahoro n'ubundi nk'ibi bintu byose bisaba ko ibiki byahindura by'amarido tugahindura jewe ubu ndagiye kubikora byose ndabushira intara zandike hama ku mugoroba nzagusazana insinya hama bikatasobi amujya muhimbira narasubire ruguru agende yarazigiye ngo ndamuramukije kandi hare yarazi ngo ndamukurikira ndamuramukije nza namumva afise amabavu mu maboko reka yumve atangure kuza yikorera ibitoke ku makinga aduga imisozi n'imyonga atangure kubagara ibiharage navyo bakora ibiharage bigaza mwibagara nawe ndakwemeye ninde wese ko je no duga ngo ndamukurikira wewe kwidiri stanu kwanza telefone yawe urayisize cyangwa nanje ngaha mu mutwe basha kwira hani fiki byose nibagiye okay merci mukecuru nawe telefone ashira kure isalo mama bite namahoro mama ino bintu vyamaje kuba neza nihujya nawe ntunyemera we nakubwiye yuko mu gisagara utegezwa kuza kuhaba bishoboka nuno musi nuze je ndariha we fati yihuta imodoka ndariha ubu jewe nije samuragwa wa kampuni nijewe cyakizu cyose uziko mahoro yabamo umwana we kiyago niwe nyene cyo none ubona ko umunyana ari kumukundira ko asubira nawe ruguru umunyana ari ngaha nawe ni yego oya mama yose ni kure vraiment nuze cyo mu gatondo okay sawa jewe uno munsi ndamutelefona boss ndamwire ko je ntazokora hama ucuza twirwe muhira hama yego mama okay sawa murakoze vraiment yose n'imigisha yawe muvyeyi wanje yose n'imigisha yawe ndazi yuko unyitaho cyane mama wanje okay murakoze mama mugira urugendo rwize je ni mwaza okay merci bye bebasha mbere gupanga inzego hehanga muri nozo mbirizi Sabe! Uzeje sizi ikizo rukura n'ukuri nagone Sa? Kuri nagwamaga kabiri gusa ntwita Nari kuri. Uri ibivugwa mbere n'ubwa nyuma urabona jahazi worazi amafaranga z'intebe zaguzwe nabagiti amafaranga z'intebe urayazi wewe Oya. none wicara ko nkande Nicaye sinde. wicara nkande intebe bisigura Igiti. ariko urashobora guhamagara ngaha Mbwira. muri ino nzu inzego zahindutse Inzego? yego Kubera. gwere no munsi umushara wawe uca mu maboko yiwanje burya burofu rugira Mushaka unyonge? burya burofu rugira ninasubira gusanga ibintu bitameze nkuko je nabikubwiye kazoba gaheze uko nyina nakubwiye niko ibintu bigiye kuzogenda ngaha ubu nije ngaba ngaha nkaganza ibintu byose ngira bigaba wumvise None
nta none navuze ati ibintu byose ngaha nije ndabibazwa. So gwero no munsi rero ukwiye gukora ku mategeko naguhaye. Bijya mu byo bagwa amafaranga atacukora wirirwa ngaho wiryamiye gusa utemba ukumbagara mu rupangu vyaheze. Ujya mushara wa 40,000 baguha bijya mu 40 nagabanyije. Gwero no munsi uzomba 40 ivyo 20. Hanyuma yo 20 mwitwaye. Ati 20 mwitwaye kandi. Wirirwa wiryamiye ngaha mu rugo ndagwe 40. Ushaka yuko amafaranga yawe azoba 30, 40, 50 uzokurikira amategeko twabahaye. Ariko nawe pataro ko jenzi ko umushara wanje uva kuri kampuni. No ni woza kuumba. Ndakwiruka nje kuri kampuni bagwa mahera. Ndakwiruka. Oya. Nsubire kumvuza iryo jambo tuva kuri kampuni. Kazoba gaheze umvira amategeko yo ngahari ugiye gukora naya. Bijye byo kuvuga ngo no kugurura gusa portail umuntu asohoka garuka sivyo. Buri munsi mu gatondo. None sinema Nyumviriza. Buri munsi mu gatondo uvyuka kare mu nzu hose ugira isuku. Hari inyuma urabona yani inzu yose inyuma yose uziyoza mu gatondo yose. none ujya urakoropa nawe azokora akazi gake. Ewe ntashaka kuzosubira kugira n'akantu na gato niko bifungurwa mfungura. Barandeka neza. Hoho umuzoteka tamunyu 10 ndabikura kuri Nege namu. kanga witeka ukazopima ugasubira ugateka ibifungwa bitagira umunyu ukwiriye. Umenye ngamuzo n'abagwayi ba diabetes difise. Ko madame waranje arya. Madame wawe? Oya. Mabuje. Vuga ngo madame. Wewe urafise umugore ngaha? Mabuje amuti. Akajambo kari kanti. Umve. Turacabana ndagwa amategeko yo mu rugo. Bijye byo kumesa ugasanga impuzu ziri kwimifunyunyu. Amatashi. Umuzi womesa ngasanga ko itashi bitanu bizuba bivuyeko. Ndavuga nawe ukaniha. Oya. Urazi ugira umuntu ashikire bino bintu vyagenze gute? Kushaka kandi unavuga nawe ndaba mu maso. Sa. Ndakura. Umve ndabwira ikintu kimembirize. Urakuze. Nitwaguma tujajura ndagusubiramo ivyo nakubwiye. Ariko guhera no munsi isuku ryose ryo mu nzu, isuku ryose ryo mu rugo, kubyo nyine kumesa, kubyo ukugira biki kumesa, kubyo nyine kumesa byose biraba wewe. Umunsi zo kwindugire erere nimwe muri ivyo kazoba gaheze. Ndagoye kuri 20 wakoze neza nzoduza ko 5 wakoze nabi nzomanura ko 5 kana vyaheze. Tembagara usohoke. Mahoro n'umugabo. Tembagara usohoke. Sawa. Urabona? Urukanye imyota jewe. Oya. Je kuzaba amafaranga atacu aho uzokora. Urabona?